subira mu cyose BDUSA BDUSA uri ntwari cyane rwose kuko nyuze n'agashati nipo batangamutse agafoto kagiye ko je ubwo nyene basize ko ubwo nyene agakomedi ubwo nyene indirimbo bayibonye Kwanza gato murangikije kandi mbere yuko turangiza ikiganiro cyose wallahi abaturaranga mwagenze shawe bisanzwe kurinda ahubwo ni hababuka musanzwe hari hatinya uhiriwe uzi ko visa 50,000 mu mufuko akabona ikintu kimuzukiye ndapfuye asenye ya 50,000 harayiga muga nanje ndikara nta n'urongorongo uranzukiye usanga uri kibazo nanje ndikibazo nikoze kuye n'ikindi ndakubwiye wewe nyica ngomba cyo kwikora amatafari nkuru niwa nyica usigaye kwisura baho usigara uhangayika kuroga abantu muga nanje urabishe ndipfiriye kuko ndigore aranakuruhuye none hari indirimbo nabonye ryari mwasuboye ngo hakuna amataka hari akademu kaza nyene kabigira ko ibintu rega ngo toka kule ngo ndafise ubu nabivuga si hakuna matata hakuna matako hakuna matako ndinimbira hakuna matako kujana konje nawe nimba yakula mulima induze kodafesa matako erega sishaka ko nenda ngatera swatate twa bore mose tokagwana haona matako meze nk'igiti ndagukubita ndaguhe kofi ari nayo uridemo haona matako iyo byasiri haona ugachumana matako urabyumva hari ukuntu wavuze ngo uri demo none demo bisiguri ku muntu adafite amatako abari daimoni none umuntu adafite amatako abari daimoni naramututse nka daimoni tunamubye turi daimoni umba babakobwa bose bagenda badafite udususu daimoni niba batutse bafite ko bagenda kujya rwaraza rega ko nyene nk'iki karo karanyemereye ko ngo ubu rero ebana famba ngo munamushika hivi usirishe kuna we umona famba rega upano niko mfano aona matako uridemo bonjour bon après-midi bonsoir bana nawe muherereye cyangwa bana n'amasaha muko murakurikirana ko kino kiganiro hamanitse yuko muherereye mwese mumeze neza nanje muherereye I'm good so kuri micro ni Brenda Kajor mugambi bwa BDUSA turi kumwe n'abatumire badasanzwe abakomedie mumenyereye cyane nabo si bandi ni Pipilo na Potesho so reka ndabakire mugambi bwa BDUSA Potesho ego namahoro ndetse neza ndashima uhoraho ndakwakiriye mugambi ka BDUSA murakoze cyane rwose nimurabona urashobora kuramutsa abakunzi bawe n'abakunzi ba BDUSA abakunzi banje ndabaramukije n'igitondo cyiza cyane n'abakunzi ba USA tubona BDUSA yes Pipilo ça va fresh kabisa umeze neza ndashimana n'abantu bakeya abantu kandi nandi nawe ushobora kubumenya nimba ushaka unanda gushimira sivyo raba ikintu nkorera cyenda gushira mu gitigiri cy'abantu ngomba gushimira kugira ushobore gushimira umuntu akamwiba yagukoreye kugira wishimire nagaye urashaka kumbwira ikintu no gukorera ukishima hamukanshimira oya mu bisanzwe sino kwigenera ati ngo shaka ngo nkorere iki wewe nyene n'umutima wawe bivana ikintu ugomba ko mfashishe uraca niba ugomba gukora kugira ngo ndagushimire waravuga ati Pipilo no ko ndakugenyeje uko wamwongeza uko nkatenda gushimira mbashima abantu batatu cyangwa ndashima abantu bane nikucheleye Nasizana umiriza umugije nisengesho nanga senga vipi sasa Use ko ari mwishakoshi reka mwanya to ikiganiro cy'andago sikaja karaja nanzigirimo yeah
chorere sawa kabisa mba cyane gushimira na mpaka ne kugumucungo oya reka basendabe yo ndashimira Imana n'abantu bambaye hiyongereye ku muntu kandi Imana imuhezagira cyane rwose kubera azunutse bamwezaga mu zino saha z'agatondo ndabashimira niba bakunze bambere ba BDUSA mwese bakunze ba BDUSA ndabashimira cyane rwose kandi amafisa n'umukozi mwiza cyane rwose afise umutima w'urukundo ibyo nakwigana ndakwinginze Mana umuhezagire amina ntabwo indirimbo imihezagire ndayagire kabisa so Potesho yego hariho impuzu nkora numva ngo zitwa ngo amapotesho jean kugira wiyite izina potesho kuri wewe bisigura iki wagize kubera iki cyangwa ukunda kwambara amapotesho cyane niyo mpamvu baguhamagara potesho mbo potesho kirafite icyo gisobanura muri make na jewe sije nagize vraiment ndibuka nkiciga sixième ego nakunda kwambara agakabutura ka kaki urumva kafata urumva kari gafuro nka potesho urumva ko nciye mu banyeshure ko ndi mu ishure kaza wumva ngo yambaye potesho urumva bica bivaho ngo potesho ejo genera ry'amasha uri nkamagaye twariruka mugaharageze igihe ndakunda kabisa gushika naho ndahigira izina ry'akazi kabisa gushika naho byaza n'umusaruro nyinshi cyane n'ubu uracyanze Pipilo kubera iki Pipilo bisigura iki urazi impamvu kubera iki Pipilo ngo risigura iki je ntumbaze rero ubwenge gusa kandi akubwiye impamvu Pipilo sibyo je mu bisanzwe nkiri umwana nanjye ndi umuntu w'umuguruguru cyane rwose sibyo hari abapiki babiri b'Abanigeria bitwa ba Pipilo sibyo nakunda kuraba filime zabo kenshi nkirakana nko mu myaka 4 nkaca nguma nsubira mu bintu bwagize rero kubera nagendana n'abantu bakuze ndi umwana muri bo baca bantazira Pipilo abo bahungu twaragenda ahantu tugiye koga hano mu kigobe kandi icyo kigobe cy'igitungo n'ikindi kigobe cy'umubigazi nyene umva nkaguma ndibagira udukomedi nkiri umwana mutoyi bagushika n'abacanye ko Pipilo gushika naho rinda rirakuru uko nyene ndibaza Pipilo ni nk'izina navuka kuko nagizwe kuva nkifise imyaka 4 yaje kutubwira ngo mu kigobe mugabo akana kigobe tumenyereye turakeneye kumenya icyo kindi kigobe ni iki umva ni kigobe cyagitiyemo ibitoki n'ibigazi kiri hehe kiri mu ntara ya Burjaho kigobe mu biti hama umuntu agerageje kubara Pipilo na Potesho jean umenga mufitanye agashusho ukuntu mufise ubwanwa bumeze ico kimwe murafise ikintu mwoba mufanye yego mufanye turavuka bya vrai vyanyavyo maraso ku maraso yego inda ku yindi zero parse sasa rero hari ikintu nshaka kumenya yego akantu ka mbere ndashaka kumenya ukuntu mwisanze muri comedy akantu ka kabiri ndashaka kumenya ikintu kibatera intege yo gukina comedy umva akantu ka mbere katwe twisanga muri comedy sikuvuga ngo tubungona ibintu twize ngo tubifuza kubiba ahubwo ni ibintu twamye dukora kuvura umwana twatanguye gukina ubuntu bwa comedy kera babonye ubwiza utuntu dutwenza avuga ati mubyo mu ngo kuburofa comedy ntizari bwitwa comedy bari bakizitwa uburofa comedy yari kizitwa uburofa rero kumushyira naho dukura hari ubu telefone kwanza bumwe bwa kera bw'Nokia ubwo buravaho bazana ubumwe bitwa kwanza ibitabo nizwe z'abatushe zigisoka bazizwe ibitabo urabyumva z'amatushe zifise na kamera zijyamo memoire zigisohoka batite ibitabo hanze bitatu yogoro n'inzi we iki kwanza izo za tuyogoro nari nkifise imyaka 2 izo za kayogoro bimwe bya kiyogoro cyane nkifise imyaka 2 kwera hano ndabiherukiye nta bitabo rero hama rero muri ibyo bitabo bari gushika no twaciye dutangura kuza turishutinga n'izo fone nyene z'amatushi mu bwana nyene vy'ubwana ariko bigenda birakura turatera imbere duce dushutingwa na Android zimaze gushika urumva ko turiko turatera nambuko kuri Android turatera imbere umunsi turi kokora je no nyene tuza tumusime rero
turaba ukuntu twakusanya amahera dukote kamera tukine komedi na kamera naho turako twotera intambuko ico dukina hano kirimba ico kirimba caduhemba se botaga kuko atandi twari kuriha twabereze igisho gikirenge twaciye ducika twasuye muri ico kirimba ico tuca gukota kamera niyo twari kuyakora hayani twari niba tugira abambere ubwo nyene se butani mu minsi 3 ngayo uravugira kwitije twagenda turakota kamera muri ico se butanti birakwirana tukobora comedie 12 ku munsi mwari murenze twarakora ngo uko tubifite umushika munini cyane gose izo comedie ziramanza ziravuma wetu ataraturondera avuze ati rero muze tudukorane hari binatwi kubera twatuvuza twatwishuye cyane gose tuvuza tabiri ko biraza aturondeye turakorana tukinana honye tumaze gukinana tuja muri wakalite tugiye muri wakalite barakorogana na nyene na wetu aravayo na twaragereje turavayo twongera twasura twakorana na wetu ariko twe twongera twagaruka muri waka wetu aca gumariya ico bigenda uko mbe bavuze cyaka biri migiki ikihe kibatera intege zo gukina comedy ikiri kidutera intege twebwe urumva ikintu kiturimo mu bisanzwe turumva neza na neza mu bisanzwe kuko biriko urakora ikintu ugenda urahura n'imbangami nyinshi hari uko mukora ukwirwa umunsi wose utanariye ukirirwa iyo ukerwa gushutinga ugataha twese gakopo gatari gomba ufise umufuko uravyumva umugabo rero ku mpamvu yuko dufise intumbero yacu tuko turashikako bikunda vyoroha taendelea hivyo twebwe intege ziturimwo muri twebwe nyene ziturimo mu bisanzwe cyane gose nkama Potesho ni giki mubona yuko muriko murakura muri comedy bamariye iki comedy bafashije iki comedy cyambere na mbere ikintu tumariye nibwo buzima bwacu tubona muri hazoza ko tuzobisaruramo umusaruro ikindi komedi tumariye hivi napata lasio ya leo si komedi hii agare niko karusho ka komedi unapata kijumba karusho kijumba rangi kirimo izi zose ni nyungu za komedi no yaba nari nibere hali ya muhira wari kunsanzayo simba ndanakuza ako nakucheranya 5,000 kubera nakuri habari ndo hiyo dada nazigirimo hadifu abanda babaza kandi kabati mu kibano ahantu bayi abantu babafata gute baradufata neza cyane ibintu nisaho kabisa turashimura ego babafata gute kibana ahantu tubaye kabisa ntakubesha ahantu tubaye kandi baranatwubaha cyane gose baratwubaha ijana kujana ku bintu bya komedi nyene aho duciye abantu nyene kubwo nyene badushuhiye kandi ntibigera turambirwa cunda babiryohererwa kandi ariho twanavukiye baranadukunda cyane gose ego hama mu muryango wanyu babafata eske barashobora kubagirira icyizere basi na gitoya bakumva yuko bubazenza amabanga canke kubera yuko mu kina comedy baguma babafata nk'abantu b'ibidavye nyene b'ibirofa umenga nta kintu na kimwe bajeja umenga nta kintu na kimwe mutunganya mu muryango nabo babafata gute umva mu bisanzwe ukuntu tumeze babifatwa nyene tubimeze gusa mu ntango jeje nabitanguye kwanza sivyo mu ntango nyene Potesho nubwo tubavuze ko tuvukana n'abavyeyi bacu bavukana n'abavyeyi bavukana sivyo mu bisanzwe byo ukuntu natanguye kubikina nta muntu nzibira kubera iki bimeze kujya kwinyoni inyoni urabona inyoni irarita amagi ikabundikira ikaberura ikagenda ibugaburira bumaze kumenya kuguruka bukagirako baravyumva rero nanjye nameze nkuko nyene umva nakora ibintu mbona nimviriye ntagira umuntu ambwira ngo ibi biri kwakora si byiza ibi biri kwakora si byiza urumva mu bisanzwe je no muryango ndabona gake na bene wacu turashobora gukubita kwezi amezi 5 umwaka ntazi ngo amezi kuna muntu nkabukubita amezi 5 namubonye kandi vyitwa ko tuba nk'ahantu hamwe kubera iki kukuntu nguma ngenda gusatira ndondera ubuzima kubera ndumye nicaye ntako ndibugiye bisaba urumva ngo mente isatira ariko kameme barabizera bakavuga ati iki kintu mu gishobora canke baguma bavuga ati nta kintu na kimwe bashoboye na kimwe bovamo n'uburofa gusa ni comedy
bakabakumira cyane ahubwo ubu baratwizera sana barashobora kubizeza donc kubajeje amabanga nyene yo mu rugo bakavuga ati aba barashobora gutunganya ibintu byo mu rugo kuno kuno. Ego muri kino gihe ubu ni sawa kabisa nkaje mbere nk'ibitangura ibi bintu urumva nari umuntu abikunda sana nkagenda gushutinga oye mvuye muhira mu gatondo nkataha zindi sizere mama wanje yarankarira sana yarantuka ibyo bintu wishinga bizokumarira iki ibi nene ucawumva naje amajambo y'abavyeyi urumva nanje nkabakanye tu mugana naramubwiye ijambo rimwe ati mama nawe uri kurantuka nawe mugere ko ibi bintu atasho bizomviramo umunsi umwe uzobona yuko ibi bintu ndabifitiye ko bimfise kakamaro no kuri wewe bikugirira akamaro umunsi umwe muvuze 50,000 acha umbwira ati 50,000 zivye muri kakazi wakunda kumpondera ngo ntavyo abanje ntavyo waruzi ukimutuka wewe ari kabisa sasa Pipilo na Potesho iyo mugiye kuresha biraborohera bigenda gute canke nk'akarorero iyo ugiye kuresha umukobwa aho asanzwe ari abakomedi zanyu asanzwe azi nyine ko muri abakomedi murafata uruseriye muriko muramuresha canke mumuresha muri za komedi eske ntaca banyira akabatera inda bakavuga ati aba ntibayiseriye aba ntimukubaka urugo aba nyine akaguma babafata nyine muri za komedi zanyu bibagendera gute mugiye kuresha aje turenze tunahora no konzira ntari mu sura y'akazi ntashobora kwimbira ko nagira na komedi wapi jindu musirire manje cyane gusa kandi naratekereje mugabo duhuriye imbere ya kamera tugahura tuko turakina yabe filme cyo tugora mu ndirimbo uriyumvira tuke n'undi twagenda na kuko twabaye bipari twapanye kana black oya nanje urumva nakubajije apana ku muntu adasanzwe akuze ushaka kuko urashobora guhura n'umuntu adasanzwe azi ko ikina komedi ari umukobwa kubera nyine utari yorosha rero nakubajije wa wundi asanzwe ahora kubona muri komedi akabona bya bindi nyene mugira ngo udafise mu bisusu ubibona bya bindi nabibona cyatubonye bala uracije kuresha umukobwa nk'uonye abafata gute nk'uwo adafise isusu umukobwa asanzwe ababona azi ko muri abakomedi aho kurera namuryohera sana arademerera byuzi cyangwa kuvuga ati urabona uramubwira ukuri nagukunze nashaka utararimara ngo yubwire ikibazo ngo nemere utararimara aba yahejeje kwemera muri make rero nimwirirwa murano turarivuga nyine gikumbura ipopore ukazumva ngo nturimare ngo nemere yani ugitangura ndagu acavuga ngo aba yajeje kubyemera kabisa sasa rero hari ukuntu nkunda kubona mu ndirimbo zanyu muririmba murafata indirimbo z'abandi bantu nk'umwakarorero hari indirimbo ya Olege Pastor mwarayihinduye muyiririmba ukundi kuntu mushiramo na komedi kiniki hari indirimbo ya Kirikuna Dapoche ibisusu mwarayihinduye muyiririmba ngo ibijumbu ja mugafata indirimbo z'abaririmbyi mukazihindura mukaziririmba ko mushaka mugashamo komedi kiniki none ntimutinya trois d'auteur ja ntimutinya yuko abo baririmbyi bashobora kuzobitwarira ko mubahindurira indirimbo zabo cyo misalo dufise manager kisho akunze kuduhasisha akunze kuduhasije araza indirimbo dushaka dukore kuri indirimbo sivyo hanyuma indirimbo twekora ko niba hageze uvyuri twe pambana manager sisi twaje ndabari no yiyo nazindi nashaka rero kugirire mu ndirimbire gato kuri akantu gato kuri iyo ndirimbo ya Pastor mwahinduye cemo ndirimbira n'ibijumbu Imana ikunda abantu kubaroga ntibishoboka nagerageje ntibishoboka Potesho Pipilo reka mvuge yabarozi n'ihomori niwe nturi umurozi ko cyangwa
reka uritabira ndetse turabarutse bari kwitabira aho uratwiciye twawe tubagariye Potesho nitabire ese nitabira oya bari kwitabira niba ushaka tubandanya twaje abarozi ni homori siyo tuje nimba utari umurozi ibisa turirimba twese tunganye haki ukaba twiyamye niyo turirimba karanyanyanya basi ndirimbira ibijumba ibijumbu je mbona byavuye ku cyata abajyama bose nabyo bishakira nubwo ubiteka gute nabyo batukira highway ibijumbu ntibagikunda ibijumbu ibijumbu ntibagishaka ibijumbu ibijumbu ntibagikunda ibijumbu wacha ariko twe tufita ibijumbu batindamegura ariko twe tufita ibijumbu mu maresitora menshi ibyo bizibutse ibijumbu shewa bimuguriye uyu musara gukubita ibijumbu ari mama we barakenya cyane nanzugirimwe rega rori nkizi twazikoze kuva zamani ubu tuko turakora ibintu bisheshe ahubwo nyene uranyibukije hari indirimbo nabonye ryari mwasohoye ngo hakuna amatara hari akademu kaza nyene kabigira ko ibintu rega ngo toka kule ngo udafise ubu nabikoza si hakuna matata hakuna matako hakuna matako ndirimbira hakuna matako kujana konje nawe nimba yakula mulima induze kodafesa matako erega sishaka ko nenda ngatera swatatwa bore mose tokagwana hauna matako meze nk'igiti ndagukubita ndaguhe kofi ari nayo endelea kumbi nyuma ndabona byase oroyiwe kuko naje na poti ibyo nkunda nabyo ufita genda imbere wajemo hauna matako uridemo hauna matako iyo destiny hauna ugachumana una matako urabyumva iyo rero hari n'indi shashi nyeze ko ziraza twafise n'indi twafande hariyo iby'amajyanye twarayikoze gusa ntirasohoka izi zose namukandi kanya ziraje cyane rwose none tukiri kuri iyo ndirimbo hauna amatako hari ukuntu wavuze ngo uri demo none idemo bisigura ko umuntu adafite amatako aba ari idayimoni none umuntu adafite amatako aba ari dayimoni naramututse nka dayimoni tunamubwiye turi dayimoni umva babakobwa bose bagenda badafite udususu dayimoni niba batutse bafite ko bagenda kugira ngo araza reka ko nyene nk'iki karo karanyemerera ko ngo mbega twumve ngo bisusu bito ngo nibyo biryosha sho nibyo cyane ni bongo kwe je ntabyonze ahubwo nimumbwire mwebwe mu ibiryosha sho nyine rega nk'uko ufise binini biraba binjira ukuntu bangana ni benshi cyangwa ni bake abazo yo gutongoza nta n'umwe acha plaga ana noraba mu phone yawe no usanga my sweet my balance my happy heart my bose baruzwe arabaye karamana simba shaka kana kubona ko umubono no bakulaye ni bala none Pipilo na Potesho mumenyereye gukora indirimbo z'abandi mukazisubiramo noneho ho nta gahunda basi mufise namwe gukora indirimbo ziwanyu bwite apana gusubira mu zijya z'abandi indirimbo zirahari indirimbo wacu ziwacu yego none ko tutazibona zizosohoka ryari twakubitanye jewe Potesho na famba turi batatu twarevye mukagiraje ndashaka kumvira soka kabisa gusa program ni za manager ahubwo sha uvuze famba yifite ikintu kimwe hari indirimbo mwakoranye na famba sivyo iyo ndirimbo rero amatwa nsumira ku makuru mfise gushika iyo ndirimbo
n'ibibazo mama ngo famba ngo mwaramugishe ngo hama ngo acaboneka ngo muri audio ngo muri video ngo ntiyaboneka ubu rero ebana ngo famba ngo munamushika hivi usirishe kuna we umeona famba Rero kuna upano. niko mfano tayari chafu chafu ndaza kukugurira iyi Abo. biti none Iki ndakugurira ishati apana fulani uhora wayambura ishati nshaje utulia unamusi nyene abakunzi ba BDUSA ya tukiva ngaha mu kiganiro Evo. tujya muri show umeza mana umurindi ubeshi ntamende umeze mana akampenda ibisusu asigara ngana Uretse n'ijyambere. acha sigara ngana ngo wabonye ko n'irya mbere nakubwira Ya, icyo Evo. ushaka kabisa icyo ushaka Nega chonja muri byora biragoreka hari bindahamwe Naziri ya nariko ndavuga ko cyari umufitaniye amabifu nyabakina famba kuko numva ngo kuva ico gihe kweye ncana mwaka bimeze guterera ikiwanye na famba bisanzwe byocu na famba nyene yari vurugu Birebire. agiye kukiganira po natwe twajyana kukiganira tijyambwa nawe twajya kukiganira ngo burya buruburu natwe tujya mu kingiro rya mugendo urabyumva gusa umubiri ko bari ko barakumvikanisha indirimbo birashobora gukunda tugace tuyisohora ubu bunya yarisubiye ko yarigaruye akavuga ati nta byo kurya amahera ya gusa abantu aho urya amahera y'iwanyu ntakore kweri amakosa cyane rwose Ushangaye. aritwe nawe umpase nibwo ngo ntare muri village yanze aho ushangaye ibaleta kwa ngumya kuinjira village market nyene kabisa uranyica yo mama we unamusinda ndabegwa village money market aho ubona ndocandandika ku izina ryawe canze yandika ku izina rya TV ntakibazo duce wandika BDUSA sawa bikaramu mesero ko cyabipfutika mamba ndenda yambara ntarebe oya bizoguma bizoguma Humura rizoguma. nirizofite hamarero ya tugerageze turangize kino kiganiro cyacu kuko mwebwe ntorara nyane tworara ntitwoheze yego tubandanya duheraheza kino kiganiro cyacu murashobora kubwira abakunzi banyu murashobora kubwira abakunzi ba BDUSA platform zanyu ibikorwa byanyu ahantu bisanga mukagira n'akajambo kamwe musabye abakunzi banyu n'akajambo musabye abakunzi ba BDUSA manda kenda risoma iryo zina BDUSA subira mu cyuzi cyane BDUSA BDUSA uri ntwari cyane rwose kuko nyuze n'agashati nipo BDUSA merci sana kabisa ndagukunda cyane rwose kandi n'abafana banyu ndabakunda cyane rwose mugerageza kuyikurikirana cyane rwose mubwira subscribe hanyuma mukanda mushakira ibikorwa byacu natwe mugenda kuri Worklight TV mukanda nawe subscribe ukene ko biza ariko banguka urandika Pipilo na Potesho bigaca biza bibambutse atanzigo irimo Potesho nawe ikintu usabye abakunzi bawe n'abakunzi ba BDUSA Yo, abakunzi banje n'ukuri ndabakunda cyane rwose kandi abakunzi banje ndabasabye kabisa iminsi yose bazohore kuruhuka urumva kuruhuka bari badatanga batangamutse agafoto kagiye ko je mubwo nyene basize ko ubwo nyene agakomedi ubwo nyene indirimbo bayibonye kwanza gato murangiza kandi mbere yuko turangiza ikiganiro cyose wallahi zava turarangira kumva niba kiri hano agakomedi kandi nabonye wewe wari umupfumu wowe nawe yarakuzukiye imagine urabona umuntu ara turusize mu byo gutumbuka azukiye ahantu ntunagire n'ubwoba aragukanze nyene wabonye umupfumu n'umuntu ashobora kukwica wewe
mvuge gute uko gutinyuka wagukuye kumva yuko ututinya n'umupfumu wagumye wihagaze ko nyene warinze shawe bisanzwe kurinda ahubwo ntihababuka mu bisanzwe hari hatinya uhiriwe uzi ko afise 50,000 mu mufuko akabona ikintu kimuzukiye ndapfuye ya 50,000 harahiga mbwa nanje ndikara nta n'urongorongo uranzukiye usanga uri kibazo nanje ndikibazo niko tukuye n'ikindi ndakubwiye wewe nyica ngomba je kwikura amatafari nkuru niwa nyica usigaye kwisura baho usigara uhangaye kuroga abantu muga nanje urabishe ngepfiriye kuko ndigore aranakuruye none uciye wiruhuka none ndagowe mungu mbiye kurondera amakaramu yarara uturabura nyikiye ndaruhutse nawe usigarure uragogwa aho urumva watinyutse waratimvye nyene kubwira umushavuzi aca kwica abagufashije mu biruhukire erega yampinduye pacupa apana kubwo nyene nawe no wari umupfumu wamuhinduye igicupa igipacupa kinju ariko umenga umaze kumuhindura kijya gikinju umenga wacutinya umenga warufise akantu k'ubwoba wahaswe no kurira yomana yanjye waciriye isura impamvu nahindura isura none narabye akagabo nkumeshe urumva ndagakomesheje ndagasize mu gikinju kaguma kantera urwamo nzi yuko ndagahamije kantera urwamo ndaraba ndakatwara kagume kantera urwamo tega ndakarita iyo comedie weekend ajya kuri Bakoranye TV cyakandika Pipilo na Potesho tayari tubone ibikorwa byacu yes murakoze cyane reka ndabashimire ku mwanya wanyu hama nizere yuko n'ikindi gihe ni nabakenera nkabatuma ku muzongamburukira nkuko mwabikoze no mu atanze igirimo ndagushimiye cyane ko nyakije ikiganiro kujya tugende muri village kujya abashati kandi ni ngombwa sahawe asuka sahau jewe twanaresha niyo mpamvu tugushimiye yes wakunzi ba BDUSA ngo mwatuboneye ari Pipilo na Potesho mukeneye gukurikirana ibikorwa byabo mu basanga kuri Bakoranye cyangwa mukandika Pipilo na Potesho bicabiza byose ya comedie yose ya indirimbo byo byishimo cyo mubibona hama nongera ndabibutsa abantu bataragira subscribe kuri BDUSA nukuri mwarahomze kandi mwaracerewe mwaratenze kwa BDUSA ni TV bazanira amakuru mashasha agezweho aryoshye abazanira abantu bakaze unangojea nini? Fanya fanya. Usisahau bonyeza wewe. Akaje kupitako. Muri bwabo mwatanze ibyo. Yes. Yari penda kajoro tunabakunda cyane. Ciao ciao. Respect.